banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro cacu Deutschkurs. Ikiganiro nkuko mumaze kukimenyera cihaye intumbero y'uguterera umuganda kuri abo bose bifuza kumenya, kuri abo bose bifuza kuvuga, gusoma no kumva ururimi rw'Ikidagi. Ni ikiganiro nkuko mubizi mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand co mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Nanje Paul Ndayiheje akaba ari jewe ndakiremesha. Ndabaramukije mwese, ndabaha ikaze muri iki kiganiro cacu cuno munsi kigiye uhera kuho twavanye tugeze ku ndwi iheze, aho nza kugaruka gato gose ku kintu twabonye ciswe personal pronomen er, sie, es, es na sie. Ndakigarutse kuko dusa n'abari talonné par le temps, umwanya wasa n'uriko uratuzimba, aho nariko ngerageza ndabibutsa nti iyi structure grammaticale turayizi igihe twiga ibijanye n'amazina baha abantu bafise ico bapfana, inshuti z'amaraso, abavyeyi abo bavukana canke abavukana n'abavyeyi n'abandi bose. Niho rero twabonye mbere tugitangura nuku construiza les conjugaisons, aho twavuze tuti mu vy'ukuri iryungane mu Kidagi ritagiramwo irivuga si ryungane. Twayise karahara mu ruganda ntibacura. Nta ryungane ribaho rishoboka grammaticalement parlant qui n'est pas bâti autour d'un verbe conjugué dans un temps donné et conjugué aussi à des personnes différenciées. Naha rero twabonye ikintu kijanywe na personal pronomen, naho twazanditse ku murongo duhereye kuri ich, igihe l'auteur de l'action inclus dans le verbe ari jewe, du ari wewe, er, sie, es ari uyundi yaba umugore canke umugabo. Naha er, sie, es twabonye ko mu vy'ukuri hari ubwoko butatu bwa genre grammatical mu Kidagi. Twatubandanya rero la liste akaba via twebwe ico dusangiye, iya mwebwe canke zi zikaba zirimo ubwoko bubiri. Hari zi yandikwa avec S majuscule, ni nka novuga du, mugabo uburiko ubwira umuntu umwe koko nka du, mugabo umuntu umwubahwa umwiteka. Zi écrit avec S majuscule, na zi écrit avec petit s. Ibi nivyo twabonye ko ari personal pronomen. Sur le plan de la fonction grammaticale, ce sont des sujets. Et ce sont ces mots qui en réalité donnent sens et donnent forme à un verbe conjugué. Ce sont ces mots qui donnent forme et sens à un verbe qui n'est pas conjugué. Novuga, c'est un verbe qui est là, mais qui ne signifie rien, n'a de sens que dès lors qu'il est utilisé dans un contexte. Et qui dit utiliser un verbe dans un contexte donné
d'y conjuguer son verbe. Vous lui donnez quoi? Le système de conjugaison est caractérisé essentiellement par ibintu bibiri: les personal pronoms, comme je kuzibuca, na les terminaisons. Les terminaisons. Et c'est la caractéristique de ce verbe conjugué à la première personne du singulier. Ich donc. Este ni du. Te ni es. Er, sie. En, etc. etc. Donc, hari personal pronom hakabana di. Bien évidemment, au milieu, c'est la forme changeante de ce verbe qui est conjugué. Il peut ne pas changer non plus. Tout dépend de la nature de son verbe. Birumvikana rero igihe mvuze yuko mein Vater heißt, ndiko ndavuga izina rya papa wanje. Mein Vater heißt, le verbe heißt turayibuka, heißt Anton. Ndiko ndavuga umuntu. Singomba gusubiranwa mein Vater mu ryungane rikurikira. Mein Vater wohnt in Berlin. Ndashobora ata ngorane mfise kandi atakosa, ndashobora gusubiriza mein Vater wohnt kubera mein Vater nagikoresheje mu ryungane rikurikira riri imbere. Mein Vater heißt Anton. Elle remplace ni pronom personnel, personal pronomen. Mvuga umuvyeyi wundi ni meine Mutter. Meine Mutter, nous savons entre temps ko ari féminin, donc nzovuga sie. Ngomba kuvuga umwana. Mein Kind heißt Andrea. Mein Kind heißt Andreas. Das Kind heißt Chanke geht zur Schule. Es geht zur Schule. Ngaha amunabona, il s'agit ici de mots, de personnel pronomen d'exactement les mêmes formes. Mais attention, attention. Muzambere, ça renvoyait à des personnes. Ngaha naho nyine birakunda ugakoresha les mêmes personnel pronomen kandi qui sont là en lieu et place d'un nomen mugabo atari umuntu, ari plutôt ikintu. Nungaha birakunda. Donc personal pronomen er, es, sie nkuko twabibonye était là comme pronomen en lieu et place y'izina ry'umuntu, fata, muta, tante n'abandi. Ngaha turiko turavuga ibice by'inzu. Donc n'ibintu s'abantu tuvuga ibintu. Nungaha le principe grammatical est fonctionnel et grammaticalement correct. Akarorero, der Flur ist dunkel. L'adjectif dunkel turayibuka ni sombre. Der Flur, iri jambo turaryibuka, c'est cette pièce qui est entre finalement plusieurs chambres, ni ikajaga corridor. Der Flur ist dunkel. Je qualifie ingene imeze ndihabona. C'est pas éclair. Der Flur ist auch klein. Vyongeye ni kagufi, ni gato. Ndashobora gukoresha iyindi adjectif schmal. Schmal S-C-H-M-A-L. C-S-H-M-A-L. Ni étroit. Donc, ndashobora sans crainte, comme des flous iri ngaha muri ryungane rihezwa n'iyi point, gatangwa encore avec le mot iki ndashobora kugifuta kakiremplaça par eine personal pronomen. Mugabo ngaha la forme y'iyo personal pronomen er iko nivyo isa na yayindi yasubirira mein Vater, mein Onkel,
meine Opa isubirira menga dans son contexte isubirira nkuko mubibona isubirira domo flua ni corridor sumuntu n'ikintu. Das Bad is here. Umushitsi akeneye kuja muri douche ati mbega ni hehe nshobora gukaraba. Das Bad is here. Ndahamweretse ni hafi yahundi. Das Bad is here. Muribuka here c'est ce mot qui localise exactement cette pièce umuntu aba ariko ararondera. Nsubiyemo attention ndiko ndamubwira das Bad is sehr groß ni S. Akarorero ka gatatu ariko kanyuma die Küche ni iki ni la cuisine aho batekera. Die Küche is neu. Oui, ni shasha niho tukiyubakisha. Ya kera twarayikuye iyo ni shasha. Die Küche is neu. Neu ni un adjectif qui signifie gishasha. Die Küche ist schön. Donc le mot Küche revient. Et aussitôt après la phrase iheze. Du point de vue stylistique, bien sûr, non, il y a quelque chose qui urashobora sans problème kureka tombe. Iyi die Küche et ukayisubiriza na zi. Ngira ngo mwabibona. Nous avons ici trois formes de personnel pronom. Er, dans le premier exemple, kubera iki la forme ici est ikuye muri le genre yimo qu'il remplace. Il remplace des flois. Akarorero ka kabiri ni das Bad. Das Bad is here. S. Iyi forme ikuye ngaha. Nina. Die Küche is no zi. Iyi forme ivuye ngaha. Ngira ngo mwamaze kuvyibuka mwabibonye neza. Il s'agit finalement de l'illustration, dans des contextes bien donnés, de ce qu'on appelle genus kitaki. Genus ni le genre. Et ce genre grammatical, il est de trois natures: masculin, neutre et féminin. Ngibi ivyo bita rero personal pronomen er, es, u und sie, qui sont des formes novuga, des formes finalement du genre. Er ni kubera der, es ni kubera das, zi ni kubera di. Iki kintu twari twakibonye tukibona mugabo dusa n'abasubirijwe n'umwanya, nico gituma nahisemwo kukigarukako kugira ngo tujumvikane ko neza. None dutambutse ingo dukore ikwirikira kiza mu by'ukuri gisozera iki cigwa kijanye n'ingene abadagi bita les différents lieux d'habitation. Ingene babivuga de manière séparée, de manière différenciée. Ingene babilokaliza, n'ingene cane biyexprima à ce sujet. Ivyumba nivyo turazi ingene bavyita nka vyose. Aho twabonye mbere yuko ivyumba bimwe babitirira ico bimaze, ico bigenewe. Ari kuruhuka ni Schlafzimmer, ari gukoreramwo ni Arbeitszimmer, kuko gukora ni Arbeiten, kuruhuka ni Schlafen, gufungura ni Essen. Mu vyumba harimwo ibintu bishinguweyo, ibintu vyo gushariza. Nta kuntu uvuga ngo urafise icumba atakindi kiriyo. Ivyumba tsima novuga ni
les quatre murs. Les quatre murs qui délimitent iyo lieu umuntu akoreramwo yogeramwo canke aryamamwo. Mugabo iyo lieu délimité de part et d'autre par des murs irafise ibintu biyigize. Nico gituma nifuje ko ngaha imbere yuko tutandukira ikindi cigwa nuko twokwiga ingene abadagi bita ibintu biri dans des chambres. Ivyo bintu navyo nkuko les chambres zimeze, ivyo bintu nuko bica mu mirwi itatu. Imirwi itatu qui correspondent finalement aux trois genres grammaticaux. Rero, attendez-vous à ce qu'il y ait trois catégories de mots. Ngene bavyita. Hari ibintu bita avec der masculine. Der avec masculine. Hariho ibindi bita avec das. Ibindi bita avec di. Mwabibonye. Kandi cyo mwokwibuka mukamenya mugategera nuko nta kimenyetso ndamusiga gishobora kuvugwa ngaha ngo mbega none kijya cumba kijya kintu kiri mu cumba ni der das canke di. Mbega umuntu arashobora kubimenya automatically. Oya, habe namba nta kintu nukuri gishobora kuza kuko nta regle ihari. Il n'y a pas de règle. Bisigura iki? Bisigura rero niyo wamenye yuko kijya kintu kiri muri kijya cumba citwa ku kigatangurwa na der, menya kwico kintu citwa der ningene citwa, ugifate gutyo ubimenye, ugifate ku mutwe. Nico kimwe na ya mashambre. Nta siguro ishobora kuboneka izimyemeza ngo bad kubera iki ari das bad. Kubera iki? Pourquoi pas der bad? Pourquoi pas die bad? Oya, nta nyishu ihari yitwa uko icyo cyumba cyitwa das bad. Niyo wagenda hanze naho ukaja muri jardin uzoba uri muri der Garten. Ntuvuga uti kubera iki atari das Garten, kubera iki atari diga, ni der Garten. Donc nukubimenya no ngaha ni kukuko. Fati ico kintu kibaha citwuku kandi ubwire ko ucumenya ingene bavyita au pluriel. N'ibintu bibiri nyamukuru aho tugeze ubu. Quand on parle de substantif, menya mu kidagi yo substantif ifise quel genre? Il est de quel genre grammatical? Ni der, das, die. Nuko bimenya ku mutwe. Ugire ko uce wibaza cane wiha inyishu, urondera inyishu, mbega iyo ico kintu atari kimwe ari bibiri bitatu vyinshi vyitwa ngwiki. Nukuvuga iki? Plural form. N'ibintu bibiri rero nyamukuru. La forme de ces substantifs imzingula, zingula na plural form. Nonga hanyene nico kimwe kuryo udashobora kuvuga à l'avance et de façon automatique, intuitive, ngo ni bad ni baden. Oya, menya yuko das bad ari au pluriel di beda. Reka rero tubirabire ngaha dufashe uburorero concret. Nous nous intéressons maintenant à ce qu'on bita Möbelstücke. Möbelstücke ni zirya meuble, bijya bintu biri mu vyumba.
biri ubwoko bwinshi kandi vyitwa kwinshi. Uburorero dufata umurwi wa mbere aho dufise le meuble zitwa der, nukuvuga iki ari genre masculin. Akarorero der Tisch, der Tisch, der Tisch ni imwe. Ari zibiri zitatu nyinshi ni die Tische. Die Tische ushira kwiki, ushira ko gusa. Aha twibukanye la formation du pluriel des mots, des substantifs en allemand se font fondamentalement sur la forme du singulier de ce mot. À quelle forme du singulier on ajoute quelque chose. Et ce quelque chose peut être umlaut, tuza gutanga uburorero, canke endung. Iyo endung iri ubwoko bwinshi, ishobora kuba ishobora kuba ishobora kuba n'izindi tuza kubona. Rero pour me résumer, la forme du pluriel de substantif, en l'occurrence des meubles, se forme sur la forme de départ au singulier à laquelle forme vous ajoutez quelque chose. Akarorero ngaha der Tisch, intebe, die Tische. Akarorero ka kabiri der Stuhl. Der Stuhl ni iki? Ni Tisch ni intebe, ni table. Tisch ni table. Tisch ni table. Stuhl ni iki? Ni intebe. Intebe bicarako. Tisch ni imeza. Imeza bakorerako, imeza bafungure. Ari nyinshi, attention, ni die Stühle. Mwabonye ngaha habaye iki? La forme de départ Stuhl, à laquelle nous avons ajouté umlaut kuri u na terminaison endungu e. Stühle, Stühle ni intebe. Akarero kakurikira ni Teppich. Teppich. Teppich ni tapi. Ni der Teppich kuko mubibona ngaha ari zibiri, ari zitatu ni die Teppiche. Chacune na Tisch, vous avez la forme de départ Teppich à laquelle vous ajoutez la terminaison e. Herd. Herd. Masculin, der Herd. Ni cuisinière, die Herde, kwa kundi nyene. Spiegel. Spiegel ni chirori. Spiegel. Spiegel. Spiegel ni chirori. Miroir. Ari imwe, ari zibiri, ari zitatu. C'est exactement la même forme. Donc, pour ce mot précis, Spiegel, il faisait la même forme. Il faisait une forme analogue, identique, aussi bien im singular que im plural. Et enfin, Schrank. Schrank. Der Schrank. Ni armoire. Schrank. Armoire. Ari zibiri zitatu zine ni die Schränke. Aha, ni kwa kundi kwa Stühle, ni kwa kundi kwa ego, ahanini Schrank ni Schrank, la forme ya singulier Schrank ukunyena vyanditse avec umlaut kuri a hanyuma na endungu e. Mwibuke yuko umlaut bayishira kuri voyelle zitatu a, o na u. I na e nta umlaut ijako. Nguyu murwi rero w'ibiba ivyo mushobora gusanga mu vyumba ingene bavyita mu kidagi. N'umurwi w'ibintu de genre genus, je dis bien genus masculin, der. Donc der Teppich,
ni tapis, der Tisch, die Tische, der Tisch ni table, der Stuhl die Stühle, ni chaise, Herde, Herde, ni cuisinière, Spiegel, iguma kwa kundi aussi bien au singulier, c'est la même forme, et puis schrank, armoire, ni schrank. Uyundi mugwi avec Neutrum. Akarorero ngaha ani Bett. Bett. Das Bett. Das Bett ni gitanda. Igitanda mu kidagi ni Bett. Ni neutre ni das Bett. Idiom plusieurs lits ni Betten. La forme du singulier bête à laquelle vous ajoutez die Endung, la terminaison en. Kare twamye tubona uburorero uhari terminaison ngaha tubonye en. Das Bett, die Betten. Das Waschbecken, das Waschbecken ivuye muri lo verbe waschen, koga, becken ni ikintu giteze, donc ni lavabo. Das Waschbecken ni lavabo ari nyinshi siguma kwa kundi. Même forme au singulier et au pluriel pour le mot Waschbecken. Regal, das Regal. Das Regal. Das Regal, die Regale. Das Regal, die Regale. Das Regal, Regale. Das Regal ni harya hantu umuntu ashingura bika ibitabo. Canke kajya kantu kajya kabatu umuntu ashiramwo televiziyo. Das Regal. Das Regal. Umugwi wa gatatu ari wo wa nyuma mu vy'ukuri ni demo. Meuble, zi lit de genre féminin. Akarorero ni di lampe, di lampe, di lampe ni lampe. La forme du pluriel lampen, lampe. Akandi karorero ni waschmachine. Waschmachine duhejeje kubona hejuru Waschbecken harimo iryo irivuga waschen, koga, no ngaha nuko Waschmachine. Machine, c'est une machine. C'est une machine à laver. La forme du pluriel ni di Waschmachine. Ngubu uburorero bw'ibintu ushobora gusanga mu vyumba, uburorero y'ingene babwita au singulier cane leur forme du pluriel. Si je peux ici me résumer. Sur cette question, nuko kimenya ingene bacita au singulier mais aussi au pluriel. Kuko biri mu mirwi itatu nkuko hari trois types, trois catégories de genre grammaticaux. Hari ivyitwa avec der qu'on appelle masculine nomen. Ce sont des noms masculins. Neutral nomen na féminine nomen. Mwabonye logro. La formation du pluriel de ces mots se construise à partir de la forme initiale au singulier à laquelle on ajoute soit umlaut, soit une terminaison et chanke n, chanke en, chanke er nkuko tuzoronka kanya kubibona. Vyari ivyo nari nifuje ko tuganira kuri uno munsi. Ndababwira ko kundwiza isango ni yayindi avec un nouveau thématique. Naho utaha rero mwakoze kwa twabanye muri kiganiro. Naho utaha turi kumwe na Gahwana.